Ai, chambere gira subscribe kuri YouTube yacu aho kugira ngo bo wa mbere amubabona ibiganiro tubashirira kuri no YouTube yacu. Nitwa Sida Silva, aturi kumwe na Akes Don aka Evariste Never. Ze vipi? Never. Ni sawa. Bangaye bari guhamagara. Iyo zina? Evariste. Bariho abantu batari bakenya. Urazi dukoresha imbuga zikurikirana n'abantu benshi rero. Uzura ama commentaire babishiramwo. Ego. Na impact mbi byagize. Kuba ugize aka ya Evariste. Nibaza yuko abantu dutandukanye gutahura. Mugabo ugiye kubiraba hajya nta kintu kirimwo kibi ku buryo cozana impact mbi. Parce que umuntu arinze akubera sinzi ko nokoresha imvuga ati mu idore canke mu icitegererezo umuntu arinze abicitegererezo cawe kumwiyitira biba ari ibintu abari sawa kuko deje umwemera nta mpamvu to kwitira umuntu wewe uba wemera ariko umeze neza stop. Ugiye ukaraba no kuri page yawe ya Facebook warahinduye na profile urashira ki ifoto yanye n'icyubari mu cyacu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye kubera iki? Bon novuga ni jewe ubwanje narumvise gusa no bikora uko bivanye n'ikintu cyari cyabaye muri jewe kindyohera canavuga nti ku munezero mfise sinshye kureka kugira ikintu nk'iki ego cari giki singomwe ko ndakivuga nga ego umugani wa gikoze ego ni nyine cyubahiro nyene yagikoze ndumva ko je ubwanje numva ko ndemurutse naza ndavuga ati uko tugushira ku profile yiwe nibuka iryo joro wanashobora ariko navugana na Simbizi wase Mavumba amyatasha ushize ko ifoto yiwe vema byo kurusha hazoge give up. Of course, igani official page ya Akes Don. Abari official page ya nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Ni yiwanje personnel. Nzoyikura ko nshire kuri wanje canke ndayigumize ko bizovana n'ukuntu umuka wanje of course ni social story ikiganiro niko citwa atuganira cyane kuri bamwe bakoresha imbuga ngurukana bumenyi cyane. Akes Don ni umwe mu bantu ku mbuga ngurukana bumenyi cyane uzikoresha cyane urugo rwa vraiment umuntu aruraba ntigeranyotwa kandi umushira kwintu bitandukanye uto n'umuntu amurukoje twari kumwe yambwiye ati je kenshi nkajya nguma ndaba byo bagiye barashirako yo nabonye Akes ndagena muri session ndabyo yashize wowe baza ko ari kubera bo first kwanza nuko dupibli ibintu abantu baba bakeneye kumenya cyane cyambere ikindi naco tugerageza gupibli ibintu bituma umuntu bavuga yuko urazi haragera aho umuntu aba yumva agomba kwirelasha swati yarushe kuvuga kazi swati afite izindi stress zitandukanye z'ubuzima cyane zo ku kazi nyene canke ibindi nyene bintu umugabo baba bakeneye kuvuga ati ndakeneye kuja ku mbuga gatonya manzo kwanza ngire resetting ya donc yankuye mu buvumo ahantu hashije anshira ahantu ho gutahura entertainment ho kubona ibintu byinshi mu muziki kandi kanatsinda support yamaye niyo yatumye kugeza no munsi abantu benshi bamenye izina Akes. Ego rero numuntu nzoka manuba ego Fizzo Big Fizzo turuke no muzika asanzwe yari ni one of the family usanzwe duturuka no muri famille imwe rero ego imakamba nyene na uri imakamba Jesse novuga ko no munyamakamba uruwahe cindunga hanye Fizzo naka waruhari bo izo ni imvugo gusa abantu bavuga mufarazi keshi turakunze kuvuga tuvuga ibyo gupfana mu gihe tunda kumva ku by'amaraso nimba ari ba sogokuru ba mama of course Fizzo we muhurira he ibintu by'amaraso mugabo ni famille novuga yuko Jewe yaba Big Fizzo nyine ubwiwe turabantu tutakunze guhurira mu bintu bimwe mu bintu bya famille ariko jewe narabibwirwa cyane nabo muri famille ko yuko hari icyo dusanzwe dupfana kandi kitari cyakure cyane ni mu bavyeyi bacu ndagerageza ndabaza numva ngo mama wiwe afise icyo apfana na mutama wanje sinzi hako ikoma ushobora kubyexplica rero igihe kimwe ni kumwe na mukuru wa papa wanje no yambwiye atoze umubaza umutama ifuku nuko rero turi kumwe na Big Fizzo ndibuka twari muri NSSF
niho namubaza umutama witwa nuko muzi je sinanavyishiramwo ntavyishiramwo kumubaza ibintu nk'ivyo kuko babimbwiye long time. Yes. Mugo munsi sinzi ukuntu navyibutse Fizzo uramubaza ndabimubaza twa tuko turayaga nyene ibintu bisanzwe ibintu vya muziki iki ambwira ibintu vya media ya YouTube online ibintu nyene nk'ivyo rero ca ndavyibuka nashimana nasa nugira ngene umutama witwa nuko muzi maze wahehe nambwira tunyangalaje acambwira tego ubikuye kuki nambwira onye ni mukuru wa papa wanje kwari bwa mbere mbonye Big Fizzo ko minduru aciya ko minduru acha magara madame wiwe mwumvise wiga peti tuzokumarana ngo turi bamwe rero uwo munsi niho naciye napuva yuko ivyo bambwira ho mari ari byo rero famille z'ubu nazo ziri busy cyane n'ibintu by'ubuzima kwirukanga urasanga ari abavyeyi badashobora guhura bagira ivyo babwira abana babo canke abuzukuru ugasanga ndo hivyo tunakuwa mwisho cyo kuja gutatumewana na wadada zetu iyo ishatokea ari umuntu yabimbwiye burya vyagiye kuvuga ngo byagiye gupfa kukanywa amaze kugena ku president nguru kugongwana ngugo mutware mushikawe nya so rero ibintu by'amafamiye umuntu wese bire business ibintu by'ubuzima kenshi ibintu by'amafamiye usanga ari kibazo twaturuka abone barimvye batatu gusa kurikira nande wacu mu Burundi kubera iki abandi rero bo abandi ntibiri ngombwa ko bose ndabakurikirana at the same time mugabo nibaza yuko nzo bakurikirana tukiri kwa Big Fizzo ara post yaci Mr Natushizeko oranditse ati ngo si ukumwubaha uko ndamwubaha cyane na cyane ko tuva mu muryango umwe cyane n'inyemeje kubwira kimweje kumbwira ati ariko reka mvuga nti indirimbo w'umani nasohoreye rimwe n'izindi ndirimbo umunsi na nipfuje cyane ko ya Big Fizzo ayirimbe bivanye n'uburyohe bwayo ariko cangira ubwoba ko yohava itajya kuruta yaho no irimbe ufite indirimbo woman abantu kwanza ntumire n'abantu kuza gukurikirana indirimbo meruka gusohora niyo tumace tuja yego nayo woman iri mu ndirimbo zasohotse uwo munsi nyene rero woman indirimbo nkiko ndayandika narumva uburyohe bw'indirimbo nkumva kwa y'indirimbo nkumva yuko indirimbo idasanzwe rero ndiyumvira ati amtuka mutama wacu tumaye indirimbo by the way ntakunda ko umuntu amwita umutama parce que ntarasanze mugabo tumwita mutama kubwo kumwuba kubwicubahiro ndavuga nti antuka umuntu amuhaye iyi track yogira ikintu kinini cyane koze mugabo ndasinya kandi ndavuga nti jewe ico natinye yuko ashobora kuyihindura kweba bibiye kuba yoha bitajyoha nkuko je ndabishaka kuko hariho benshi twabahaye twamatubaye indirimbo bakaca bazonona mugabo ugasanga indirimbo ndavuga ati indirimbo fokenda ndayiririmbira je nyene umunsi wari wose zosohokera easy kandi azi abantu bazoyikunda Fizzo abonye post yarakubwiye cyangwa waramuvije ndirimbo no iri kuri YouTube ategereza kuri ati yarakubwiye feedback warumva ati nta kintu kirekire turayaga kuva ico gihe nta kintu turayaga of course urafite indirimbo 8 wasohoreye rimwe ziri kwa YouTube bamwe baravuga ati ko atahise ipica nka album ati mbega wewe azita iki na single kujya nyene single ubu nyene nashobora kwereka abaririmbyi benshi bamaze gusohora indirimbo nyinshi cyarimo at the same time tutagiye na kure Malengo muri Nigeria nyene nta nindwi heze nawe nyene aheruka gusohora indirimbo zitatu umwanya umwe zose ugiye kuraba ziri muri valeur nk'iminota 8 EP urabizi uko zibari indirimbo ziba zikeneye kuba zifite iminota 30 ofete ari indirimbo zine ari indirimbo 5 zirenze 30 minutes iminota ya zozo yose biteranye rero n'ibintu bibaho nk'uko umuntu ashobora gusohora indirimbo zibiri cyarimo ushobora kuvuga ngo ni album cyangwa ni EP rero nashimye na madabo nyene nashimye gusohora izo ndirimbo nyene 8 at the same time kubera ko nabishimye tu kandi ikindi naco narara situation it was a long time nari kumwe n'abafana banje bama bifuza yuko kumva tracks ziwanje navuga nti kugira ubone yuko ntigeze ngyama nari ndi mu bikorwa byoba byiza cyane ndabasohora indirimbo nyinshi icyarimo ingo
ariyo ndirimbo we yakuryoheye cyane gusumba izindi? Ego ni indirimbo yanyoheye cyane, indirimbo ingo iri mu ndirimbo zanyoheye za mbere kabisa, zanyoheye cyane, naho kunyohera zose zaranyoheye parce que ni indirimbo ziwanje, ariko mu kibanza cya mbere hariho woman, ariko kandi rero ingo nayo nyene bisa nkaho umengo birakwegana cyane na woman. Twakoze kino kiganiro kugira ngo dushobore kubwira abakunzi zo ndirimbo bazimenye, akumbure bazikinti promotion y'indirimbo 8 babigoye cyane, ngabo turaza kugenda imwe imwe, uratubwira turatangura ati ni naririmbye ibi ya kabiri ya kari yaririmbye, turahera ku indirimbo wise sacrifice waririmbye iki cyambere by the way taratangura mugende ku YouTube ya Akes Don kugira ngo murabe zino ndirimbo uko ari 8 n'indirimbo ziryoshe cyane ku ruhande rwanje, uko bavuga ati indirimbo ingoni yakubwiye sumbi ni uko aruvuze we woman je indirimbo pastel vraiment narayikunze, melody mastering production kira kitu n'ubutumwa. Of course uno munsi twakoranye kino kiganiro kwa citwa social story, tuganira cyane kuri rezo social, ubwo ubundi kiganiro tuzokorana turi kumwe n'umupasteur nga ziryoha cyane, tuzohagarara kwino ndirimbo pasteur kuko namandari saba media zose njakunda saba ati muntu none umupasteur yemera ko jewe ari umupasteur wame tuvugana muga programa ya mugoye muga tuzoza ari indirimbo duhagaze ko gusa pasteur okay tugende sacrifice indirimbo ifite histoire ndende, burya buri ndirimbo ngaho irafite mu histoire yayo. Indirimbo narayanditse muri 2021 imyaka 2 n'amezi hejuru, parce que hari mu ntango ya 2021. Bon ngira ngo hari no mu kwezi kwa mbere dayo ndayiririmba ndayimara, haca haraza umuhungu ava muri South Africa, umuhungu aturuka mu Rumonge, mbana sinamwibuka neza izina. Umuji yagomba ko turirimba, ariko turayaga namubwira ati sasa ikintu gihari ukeneye kuriha ibintu bitatu. Icyambere ukeneye kugura track indirimbo zoba je nagize gute nanditse. Ikigira kabiri naco ukeneye kuriha jewe kuba ijugi wanje ndirimbo. Ikigira gatatu naco ukeneye kuriha production. Bon ico yakoze jewe yarampaye ayo twavuganye, of course araheza arariha na production, indirimbo turayikora, arariha na video, ndafata amasanamu yiwanje jewe arahera. Amasanamu aheze mugabo ibuke ntigeze ariha amafaranga yo kugura iki indirimbo. Rero je muza amasanamu hari amafaranga atari bwaho mu director ari mu bintu vyiwe umengo muri Congo igihe kirekire cyane, umengo panda 2 mois 3 mois. Umutipe nawe namubwiye ati bro ibi bintu sivyo, je ntabwo nkunda nakunda ko igikorwa kiva mu nzira faster. Umutipe yari yagiye umengo muri Congo, baramwiba ibyuma, yagarutse aronka gusa laptop, ubwo amasanamu aba aragiye. Bo rero niko niyumvira gusoreza indirimbo, none navuze ati d'ailleurs n'indirimbo sinari nayishimye cyane kuyiha umuntu hama ntabone burya buremere bwa kiya gikorwa. Iyo twaririmbanye we yarayishize kuri YouTube, kuno muntu turiko turavuga kuri YouTube iriko yibuye twaririmba, ariko kuba indirimbo atigeze ayigura nkuko twayivuganye, ndafise uburenganzira bongera gute yo kuyiririmba cyane ayihera niko kujya yaje kuri YouTube. Rero kabivuga ibintu by'urukundo kandi urumva ko ari indirimbo irimwe amajambo, irimwe na Kirundi abarundi bazi kuri Akes Don. Kirundi nyene gifobe, wewe uringi naginangira ufisi intozi z'inkuri manyikanyika bandanyumaga nivyo none bikubaza ntozi cyo bisigura kandi Kirundi. Wewe uringi naginangira ufisi intozi z'inkuri manyikanyika bandanyumaga ciro kokuba kuri uwo urumva ni indirimbo Kirundi uza kuyumviriza warayikunze mugana numvise ko utayumviriza. Ni indirimbo irimo amajambo y'umuntu avuga tugisigurira irimo Kirundi ciza abantu bakeneye kuyumviriza, wabishimagiza umukobwa mukunzi iki. Ni indirimbo iryoshe kuvuga mvuga yuko nzomyitangira kuko sacrifice jewe nzo sacrifice ubuzima bwanje kugira wewe, donc nzo sacrificing ubuzima bwiwanje kugira ubwiwe mu bandana. Of course azabwira zumvirize zose muri commentaire zotubwira your favorite song mazino ndirimbo 8. Indirimbo igira kabiri ni indirimbo nzicwa niki.
indirimbo zicwa kiri ngaho baza kuzokicwa niki jewe oya ahubwo apana nibaza ahubwo ico nshaka je ko kizompita shake gusa nzobe njyana uzobujyana nzobe njyanye bagurishano bakurasa mugabo uzobujyana nzobe sinziriye donc sinzimenye ikintu gusa batazogurishana icyo cyose gusa nzobe nsinziriye ku buryo nimba nzoba ndi mu ndoto nzoce mbandanya mu ndoto zahanye kora kandi bisanganya nguye nka urazi ifu ibonye ikintu kikwishe bro mara abantu benshi babona ikintu kibishe kabisa n'ibintu nibaza yuko biba bitaryoshye ariko kandi nze ndonka umwanya wo gusezera abantu kamene aho uzobubitsi no hari umuntu asezera abantu yuko ari gupfa hari umuntu asezera abantu atabizi ko ari gupfe agasezera to abantu akababwira ati yewe nawe sorry kuri bijya bintu twagize ukuntu kumba ariko aragenda zicwa niki rero naho zicwa niki ni indirimbo wayanditse mu bimeze gute rimwe iki kubera iki bon en fait nashatse kwanza kwandika musanze nagombye kwandika indirimbo y'urukundo mugabo niyumvira kuririmba sije ata muntu numwe arigera ayiririmba cyangwa ata muntu numwe kwiyumvira kuyiririmba rero ndi mwibarabara nabonye umuntu yikoreye ibintu mengo by'ubungi imifuka ishikana kamani kuri 3 ninyene navuga ati umuntu ariko ari yicago nwacanzamo ico ciyumviye urumbe jeho nzicwa ni ukajamo cyane kumva numva yuko yobasije nziza ata muntu numwe arigera umuntu araba interested yo byakumiriza umuntu atarigera cyane bwanjye nagiye numva zicwa niki wayo ndavuga ati yobaye umuntu atarigera yumviriza yiyumvira umuririmbyi wari we wese kandi itarigera iririmba why not nasho kuririmba indirimbo nanje vuga ku by'urupfu rwanje abantu benshi baravuga ati ubwira upfe rero ngaho utanga ibintu nk'ivyo kuko naremeruka kuririmba indirimbo yitwa Rest in Peace Akes Don of course mugabo ndayifata tuni easy to ninaba ndi mu gupfa naho nyine ni bon it's cool cause nta n'umuntu arigera akora ico kintu aririmba indirimbo y'urupfu hamaca apfaho of course yo ni nzicwa niki hama umuti rero iyo ni indirimbo yavyawe na Woman nteje kuririmba Woman numva yuko ari indirimbo iryoshe cyane naciye mvuga ati reka nitere copy tuje muri Woman amaje tuza basi mu muti Woman waririmbye iki mu muti Woman waririmbye iki amaje tuza ku muti Woman ni indirimbo naririmbye nari muri studio tu numva feelings tu atangura na composer beat hama ndaheza ndandika indirimbo nguma mpindura ngiriki manager wanje araza aravuga ati nirimbira ryoshe cyane mugabo ikibuze ni kimwe shiramwe izongereza niyo mundi iri kwiraja pour le moment ndahindura ndashiramwe byo zongereza numva tu indirimbo uko ndayitwara kose iguma iryoha ndibwa ko hari haje gusohoka indirimbo yitwa Soweto yo mu Nigeria harimo uruhwa ukuntu rujya Rwanda rukunda cyane ukuntu kuko nibuka hari indirimbo y'uwundi murundi ya kera ivuga ati na mwakobwa buzuruha abasemye umuryango zogena n'umugaruka harimo urunguruwa muri iyo ndirimbo nibo kenshi cyo njyame nakunda kuyumviriza rujya nkumva runkwaye mundi monde rero ugiye kumviriza indirimbo ziwanje nyinshi zirimo uruba ugiye gutangura kuri iwawe harimo akantu twakoze kameze karimo kameze nk'uruha rero cyanarushiramo muri Woman umvirije no mu muti rurimo kandi ruragaruka kandi uruha urumva rero kandi no muntu uze no muri nzicwa niki rurimo nyene uruha rero niho naciye nkura Woman ndaryoha biraheza bibandanye uko Range Rover sije nayanditse Range Rover yanditswe n'undi muntu dusanzwe ni business no muziki nyene rero amaze kuyandika mu bisanzwe mu producteur witwa Jogos ari muri studio ariko arakora beat nicaye quelque part nyene ndiko numviriza beat sasa muri iyo beat yari kwakorana yari yicaye n'uwo mugenzi wiwe yari aheruka kuva muri Kenya aca ariko akorera ko ama flows kuri iyo beat numvise flows ndabujya mutipese umuririmbyi n'umwanditsi gusa niki namubwiye ati bro ako kantu ko karyoshe cyane ndaheza namubwiye turazi none yibandanye indirimbo yandike yose arayandika hama turaheza
turayiririmba indirimbo iraheza ivuka uko ego niko Range Rover yaje uko indirimbo ikurikira ni Ingo. Indirimbo your favorite song indirimbo Ingo fete twariko turiyumvira twicaye muri studio ata kintu dufite cyo gukora ata hantu twumva dukeneye kugenda baza turiyumvira ati gukora iki none cenza na ide nta kuntu dushobora gukora blues rero abo twari kumwe Jogos umuproducteur muri Wakala TV Harico hamwe na no mutipe nyene yanditse Range Rover niho yarari Jogos nundi hamwe nundi mutipe yaraheruka kuva muri Afrique du Sud turi kumwe muri studio the same day turiyumvira ico twokora je ndazana ide ndavuga ati okay reka dukore blues kumva ukuntu igenda ndaheza ndakora sasa ndiko ndayikora nca numva igomba gusa n'indirimbo ya Medi naho ati wapi sinshobora gukorera kuri iki kintu duca duhindura amakoro y'indirimbo kugira ngo ntise n'indirimbo ya Medi ego kuko turi muri business nta kuntu dushe gukora ikintu kiza kuzana copyright okay duhejeje mugabo ntihabura umuntu bwinshi buhuriramo kubera ko ari blues ni blues kuri blues na Medi ndibuka gisora baravuze ati indirimbo acancura minsi yivye urumva ibintu nk'ivyo kubera ko ni blues ni za blues nyene rero ninko kujya kwa Rege amarege arasa amapiano menshi arasa amapiano nico kimwe rero turaheza tuca turondera umuntu w'umuzungu ari mu hanze turayaga nawe uwo mutipe nyene tuba turi kumwe yanditse Range Rover aramurondera uwo muzungu je ntawe nzi n'umuntu asanzwe agura ama license rero yarakunze cyane ukuntu je ndirimba araheza avuga ati iyo ndirimbo reka ndayigure abari we donc twishyire ku ma platform yacu mugabo abari wagira gute atwara ama revenue yose mugabo jewe ntavyo nashimye navuze nti naraba dukuriremwe amantu uzi ama copyright naho twe tuzi n'abantu basanzwe b'abazungu nyene basanzwe bagura ibintu by'indirimbo ku mbuga naheza turaheza turamubwira ati narabe kuko yagomba kucayigurisha mu yandi makampuni akomakomeye twe gusa tumusaba ikintu kimwe arabe aduprotege ibintu by'ama copyright ni iki araheza arabidukorera indirimbo iraheza irakogwa nuko byo wanditse ndani ha ubutumwa burimo inkuru indirimbo mba niko naririmbira nyine umukobwa nawe nyine rimwe kirundi rero aja ku bantu banzi cyane baze baratira ku bantu batanzi cyane baze baratira attention ku majambo ndirimbo wanditse abari indirimbo ngo ndagurimbe wowe munyura rembo ndakuririmbira amavumvu nk'amavumvu nkaho ndakubaje nayo ndawaje munyura rembo ntavyuze rero nindi ndashikunda gushira ikirundi gifowe rero turirimba ikirundi kabisa rero ni indirimbo nace ndayikunda cyane tu nca makenuko yego Pase ndio batujako cyane pase twavuze ko ikiganiro ko ino ndirimbo indi kirundi cyumvikana uze kugenda cyangwa urumukizwa urashaka kudufasha nawe ari ibyumvisa bijanye ducanga cyane so nabonye studio cyane mwakoreye cyane muri Waka Records kubera iki mutasohotse cyane ntitwashimiye gusohoka turi mu bintu uvuga yuko dukeneye kwiyubaka rero nimba dukeneye kwiyubaka dukeneye kubaka fete kwanza kubake support iwacu twebwe twenyene kubaka ikintu cy'uburyo rero nimba tugomba kubaka kwanza amafaranga ntidukeneye gusohora amafaranga menshi kurusha uko tuyinjiza urumva rero ico kiri mu bintu nyamukuru byatumye tuguma cyane iwacu kandi ikindi naco muri ya nzira nyine yo kubaka amafaranga harimo gupromotinga amatachi iwacu wa producteur iwacu wa studio iwacu niki rero dushobora gufata izo nguvu zose tukagenda kuzishira mu ma studio runaka kandi twe twenyene dufise studio rero ni vyiza yuko tuza gukorera cyane cyane iwacu twirinde kwanza gusohora amafaranga second amafaranga yinjire biciye kuri ivya bikorwa tuba twakoze pour le majogos ariko araronka abantu benshi bamusaba ko bakorera indirimbo ya marandevu menshi biciye kuri ziriya ndirimbo nyene bagiye barumva yagiye aradukorera
Naje narakunze mastering azo ndirimbo Ego. by the way. Ama video tuzoyaronka canke byaje. Video vuba cyane turashootinga na Mkombozi indirimbo past kandi bizokurikirana muri none nyene turimo turashootinga na Woman bisigura yuko programme zindi ntazo turashobora kumenya ukuntu tuzo tule mu miziri kuri programme yizo zibiri Woman hamwe na Pasteur ariko kandi hakaba ari no kuri programme kuba bonus track y'indirimbo yitwa Evariste Never. Ego. Trying naho kane ukirindira uraga subscribe kuri YouTube ya Akes Don. Zino ndirimbo ko ari 8 niyo ndirimbo haracigiye kirekire yanditse. Uvuga ati uretse ijya tubwiye ya 2021. Muri zo ndirimbo 8 ya mbere kweri yanditswe umwanya muremure cyane ni Sacrifice ya 2021 ariko kandi yigira kabiri muri zo novuga yuko yaramvye cyane ni indirimbo yitwa Woman ariko shasha cyane ni umuzungu rutuku yaririmbwa no munsi zitazisohokeje wariko kuvuga ngo Blarudi kuki abakene kenshi bashinyizwa abatunzi n'abakoroherezwa canke nimwe bavuga ngo wabike azovyakwa byinshi navyongererezwa ari habayiki bon iyo ni jambo naririnze muri Pasteur kuko abakene kenshi bacinyizwa abatunzi nabo bakoroherezwa canke ni bimwe bavuga uwabika azovyakwa uwa byinshi nawe azokongerezwa rero ni kuva igihe mbonye bapibliye yuko hari amafaranga bagiye guha umuririmbyi asanzwe bafise ayandi mafaranga mu gihe ngaha hari abaririmbyi atayo bafise gufata bose bapfumwe bayagaburira abo batayafise kandi ibirori byoryoha still byo guma byaryoshe bro cyabaja kuyi mugabo ni dwayi wabo bari muri business rero cyo kubidogera cyane mugabo bari muri business no burenganzira bwabo reni pia ni uko azoza muri finale ya Muziki Bliss Melody bese diravyo kumwana kwamenye mugabo inyuma twace tubona Fizzo nazoja muri Hill Festival mu Rwanda abantu bavuga ati Fizzo bamaye barwa Bliss Melody mu Rwanda Bliss Melody nawo bamaye barwa Big Fizzo ngaho nubeshe none Fizzo agera nabo bavuge Fizzo agera ogana mera bamuhaye sawa kufise ubwenge bamuhanga none Bliss Melody baza kwaza bamaye bariko baravuga erega nabanga riri kwisi wabijya bakubwira ati rukurukuru niyo nkuru we fata yuko ari kujya nyene ibihumbi 5 by'amadolari wa Valer bro level ya Bliss Melody cyo kwigeranya na level ya Big Fizzo amafaranga Bliss Melody uririmbira kuri concert sinibaza ko amafaranga Big Fizzo uririmbira kuri concert we ha Bliss Melody yo kwemera icyo kontu tumaze tucemera ya icyo shoje ahaywaje sivyo rero twumve neza ko ifaranga Big Fizzo hawe mu Rwanda berega Big Fizzo yamekora ama concert mu Rwanda yamekora ama concert mu Rwanda subwa mbere je narigeze no kuja muri concert yiwe mu Rwanda mu kabare karaho nuko nakibuka n'izina rero bivuze ngo kandi Big Fizzo mu Rwanda arakundwa cyane gose Bliss Melody amafaranga yahawe ni menshi kurusha uko biri kose nubwo bijya tubona kumbuga atari menshi mugabo Bliss Melody amafaranga yahawe ni menshi kurusha Big Fizzo azohabwa mu Rwanda ari gukora akazi neza no kugira ngo rero ako kazi kaguha amafaranga business ico kintu wahabuziki abanyarwanda kandi kindi naco barakwiye kubaha abaririmbyi b'abarundi urazi impamvu abaririmbyi benshi b'abanyarwanda badugijwe n'abaririmbyi b'abarundi ico sinzi ko tucemeranye ariko n'abaririmbyi b'abarundi baraduzwa n'abaririmbyi b'abanyarwanda abaririmbyi b'abarundi baraduzwa n'abanyarwanda sinibaza mugabo abanyarwanda badugijwe n'abarundi benshi rero cewe hariho radio nigeze kugira ko ikiganiro mu gihugu cy'u Rwanda yitwa VOA ariko gaparti gatonya nashize ko kuri YouTube chisi ntinye kubabwira uko haranamajije na debeni cyo gije nababwiye ntawenzi inde debeni kaba koko ntawe narinzi uko bavyumva ntawe uzi debeni ni imana singomba ko tumumenye bro je naye babwiye live turi kumwe muri studio no kuko yumva ko je nyine kumumenya nawenzi peut-être urengeye kumumenya urukumva nzomubaza urumva barambwira ati ngo Bifes yihanze ngo
sindi umuririmbyi bambwiye w'umunyarwanda w'umuraperi ngo yihanze ndavuga ati none hatamwihanga rego uririmbyi w'abanyarwanda mumenye yuko mwebwe umuziki muri hasi tugiye kuri level y'umuziki wo mu Burundi icyo mukwiye kukimenya haba kuri haba no kubatangurira kandi si by'ubu ni kuva mu gihe cy'abacancu wa Miss rukuru umuziki w'abanyarwanda wamye uri hasi kandi ntibazo bakubeshe ngo baririmbyi b'abanyarwanda ngo bafise brand zikomeye cyane kurusha brand z'abarundi oya nta na gato ndi nafise impamvu nshoboye kubikubwira icyambere nambe ni cyake nyine meje kukubwira ati raba abanyarwanda benshi video nyinshi uziko zisohoka mu Rwanda mbere urabizi ko zikorerwa nga bashaka bita aba photographe mu no ijya ni politiki ya business nituba tuzi contrat ziri hagati yabo ureko uravyumva mugabo iriya ni business sawa yes ariko tubimenye neza yuko uburundi muri kote y'umuziki abanyarwanda twame tubasumba kandi tuzokwama tubasumba haba muri gospel haba muri profane yego everywhere yego of course Akes Don nagushimire wengira turasura ngura mu kiganiro turi kumwe n'umupasiteri uzobukoze cyane gose ni ngombwa kuko mfise ibibazo mukombozi atishuye mukombozi ndabona neza cyane nubwo anyishuye muri rya ndirimbo ndabona yuko unyishu ziwe naye mukombozi ni pasiteri muri rya ndirimbo ni pasiteri mukombozi na pasiteri ajya baririmba nga uye ba pasiteri bari kuja kudavaganya mu ndirimbo abantu ntibanahure nabi ngo sinemera ko Imana ibaho Imana ndayemera kwibaho ariko uko tuyigishwa irimo ubutumwa uko tuyigishwa siko biri kuko ntushoboye kuntahuza ukuntu Imana yemera umuntu yirirwa araririra mu rusengero ati nkeneye kuvyara akabura ikibondo mu gihe umumaraya yirirwa arazikorora koma tubwire ko Imana ifise akarenganya nivyo twoca okay wowe ushoboye kubinsigurira gute ico kibazo kwanza umupasiteri wawe azoziyakiyumvira azoza gifitiye inyishu urumva nze ko ndamuha ikibazo ca mbere ico ni ikibazo ca mbere uzoze wakimuha uze witeguye kwishura ati gute umuntu ashoboye kubera ingumba mu rusengero yirirwayo ayisaba iyo Mana ati je nkeneye umwana bamubwira ati sonzeshe bamubwira ati gira ibi nibi akabigira tanga ibigira 10 akabita kira ivyo uwirirwa mu kabare gilendi gushika imanshi urumva inda zironka akazi korora yama ku mapirire agasendwa bisigura rero yuko uko batwigisha Imana siko iri acu reka kumbure niyo mpamvu uravuza cyajya ahantu harya ndirimbira irimo ubutumwa bwanise sana so kumbure areka ndabashimire mu madukurikiranye nabwo ko mukiniganiza tumwe na Akes n'umupasiteri umwe amaratsa ko nabasanzwe kandi akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga akumarizo yaga byinshi kuri ndirimbo pasiteri Akes ndamushimire ariko kandi mubandanye mugenda kumvira zino ndirimbo ko ari 8 ku rwego rwa Akes Don ndamushimire. Thank you so much bro.